Lucien Bangura umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Ajiko ry'ubwishingizi mbega Ajiko uno munsi oyumva ikora ibiki? Ajiko itanga ubwishingizi bwo gukinga impanuka zifatiye ku muriro, ubwishingizi bwo gukinga impanuka ziterwa n'ingendeshwa, ubwishingizi bw'ubutungane, ubwishingizi ku banyamitahe bazana ibidandazwa ngaha mu Burundi yitwa mu Gifaransa assurance transport, ubwishingizi ku mashantier, ubwishingizi ku bafata ingendo z'indege baje hanze, ubwishingizi bwo kwivuza assurance maladie, n'ubwishingizi rero butandukanye n'ubu tuguma. Abantu benshi bazi ko hari amashirahamwe nkayo ahari y'ubwishingizi, hariho n'izindi. Mbega none Ajiko uwo yihurumbira yobaje kurondera yiki kitari muri ayo yandi mashirahamwe? Bisanzwe Ajiko ubwa mbere nuko uyipfuza ahari hose ashobora kwisangaho. Ajiko ifise amagence atari make mu gihugu cyose. Ikigira kabi nuko Ajiko irubahiriza amasezerano. Akabijya kayo nakahe? Akabijya kandi yarashize ahabona uburyo bwo kuronka ubwishingizi aho uri hose ukoresheje telefone ngendanwa yawe. Ajiko irafise akabijya gatandukanye n'ubundi bwoko bw'ubwishingizi dusanzwe tumenyereye. Yashize ahabona uburyo bwoko umwene gihugu ashobora kuronka umwavoka, umushingwamanza muri assurance yazanye yitwa protection juridique. Mbega none munsi Ajiko igeze kuki? Uyu munsi nishira hamwe rimaze kumenyekana ku mugabane wa Afrika, aho gushika uyu munsi Ajiko ariyo iserukira u Burundi muri yo rezo no kwita muri uwo mugwi w'amashirahamwe y'ubwishingizi asanzwe akora neza yisunze amategeko. Ikindi nuko Ajiko yazanye ikaburahinduka mu Burundi bivanye n'ubwishingizi butandukanye yazanye n'ingene yabutunganije. Uburundi bwarihaye intumbero yuko buzoba bwifashe mu 2040 buzoba buteye imbere mu 2060 ibyo bise imbona kazoza y'igihugu. Mbega Ajiko iriko yitunganya gute kugira ngo ijane n'uwo mugambi w'igihugu? Imbona kazoza Ajiko iza iyirimwo kuko hariho ibyo tuza guhindura uyu munsi mu gisata cy'ubwishingizi, na cyane cyane ko twashizeho ingene twogenda turatera intambwe kugira ngo by'ukuri umwene gihugu ubwa mbere aronka ubwishingizi ahabukenereye. Ajiko uyu munsi aho uja hose ku mipaka y'u Burundi ihana n'ibindi bihugu Ajiko uyisangayo. Akabijya koko nuko ishize habona uburyo bw'uko umurundi wese ashobora kuronka ubwishingizi. Uyu munsi aho turi abo dusanze dufashanya bariko barandika abanwanyi batandukanye ku buryo assurance bafashe ziheze bazohora bonyene babyikorera. Ikindi nuko kandi Ajiko iri ko irahiganwa n'ayandi mashirahamwe ku mugabane wa Afrika. Natwe turifuza yuko Ajiko iva mu Burundi igaseruka mu bundi bihugu igashingayo amashami. Ibyo byose bizoza kugira ngo duhe ishusho muri yambona kazoza ndetse duterere by'umwihariko mu gisata cy'ubutunzi bw'igihugu kuko uyu munsi murabona yuko hari ikibazo cy'amafaranga mvamakungu. Rero Ajiko iriteguye kuja kuyarondera kandi ibikenewe ibisabwa byose irabikwije kugira ngo ishobore kubishikako. Mbega none intambamyi Ajiko ifise uno munsi nizihe? Irafise intambamyi zitari zike. Icambere uyu munsi Ajiko iriko irahagararira igisata cy'ubutungane. Si benshi usanga bariko baravyakira vyoroshe, ariko turizera yuko buke buke bizogenda neza. Tutunenge twaratubonye ariko tuzogerageza kubikorerako. Ni naco gituma umuavoka Ajiko irungitse gukora akazi yayishinze
afise igitabo ngenderwako feuille de route hama agakurikirana ko by'ukuri ariko arakora yisunze amategeko uko yanditse. None ajiko isabiki leta nuko leta yofata mu mugongo by'umwihariko ajiko ikindi nuko leta yotahura by'ukuri ikibanza cy'ubwishingizi mu Burundi no mu iterambere ry'igihugu. Hariho amategeko asanzwe ari agenga gisata cy'ubwishingizi hamwe na hamwe ugasanga ayo mategeko ntariko arisungwa na cyane cyane ugasanga nk'amazu ya leta ubwayo nta bwishingizi afise kandi uyu munsi hariho itegeko mu ngingo ivuga y'amajana 288 muri code des assurances iravuga yuko amazu ya leta ategerezwa kuba afise ubwishingizi. Ya kabiri nabajejwe intwaro niyo leta nyene kubijanye n'amazu y'ubudandarizo yategerezwa gukora afise ubwo bwishingizi. Umuyobozi mukuru wa ajiko mbega abanywanyi bobo mubasabiki tubibutse ko ajiko yaje kuremura umutwaro abitura ajiko abene igihugu batandukanye mu gisata cy'ubutungane. Uyu munsi kuja kwiburanira nivyoroshe nibaze rero biture ajiko ibabere inyishu hanyuma baje ku mirimo batekanye haba abakora ubuzi bwa leta ubuzi butandukanye bagume ku mirimo hama icy'ubutungane ajiko igifate mu minwe abari ku mirimo ya misi yose hari ya ruguru bagume ku mirimo ajiko ibatunganirize biciye muri ubwo bwishingizi. Ubushikiranganje bwo kushigikirana bwaramaze gusinyanira amasezerano na ajiko. Uyu munsi abo bashoboye kubona ko babereye gushikiriza gufashwa muri bwa buryo bw'abantu ntaho nikora uyu munsi bacabanuka muri ajiko bagatunganirizwa. Murakoze cyane. Ndabashimiye mwenje makuru. Kuba ariko bakurikira ndabamenyeshe ko twariko turayaga n'umuyobozi mukuru w'ishiramo ry'ubwishingizi ajiko Lucien Bangura. Murakoze.